reka ndababwira ati reka turyoherwane nanje turyoherwane n'umuryango wa Fabrice aho twari twagifatana nawe mu gihe yari yagiye gushobora kugira ubukwe aho yaragiye gukora ibintu abantu benshi badashoboye gukora abantu benshi bamwe ikasi benshi cyane ariko hariho bamwe batanabikabakaba ngo babigeze kw'intoki mu kiringo rero twovuga ati Fabrice umuvukanyi wacu yararamutse agira mariage agira ubukwe agira urubanza agira ikintu c'intibagirwa mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese yagikoze ni Fabrice dusanzwe tuzi ko ari umustar ku marezo sociaux n'ahandi hantu hagiye hatandukanye ni vyinshi akora vy'ubustar benshi baramuzi cyane ni mu kiringo rero twahageze murabona ko ibintu byari bimeze neza cyane aho abakubita live bari bahageze vyose vyari ku murongo vyari panze neza ni Irre Defense nawe yari yahageze nka MC canke umodiateur nawe yari yashoboye kuyigerera n'abantu benshi rero bari bahageze natwe nk'inyishu media twashoboye kuhagera kugira ngo tugende turaba ibintu bimwe bigiye bitandukanye kugira ngo natwe turatire ijisho ndibaza murabona ikibanza ni VIP murabona ko ibintu byose bimeze neza cyane aha rero twatukiye ku murango aho abantu batari bwashoboye gutonda neza cyane intebe murabona ibintu byose byari biteguwe neza cyane decor murabona ko nayo itari yoroshe n'ukuri ibintu byari bisa neza cyane uwo mwita mama Françoise nawe yari yahageze nk'inyishu media reka ndababwira ati rero bakumwe natwe kugira ngo turabe ukuntu twari twagiye guserebura ubwo rubanza ubwo bukwe twaragiye kubuserebura kuva butangure gushika burangire nawe nk'umukunzi w'inyishu media nk'umuntu adukurikirana cyane ndababwira ati bakumwe natwe kugira ngo dusereburane nubwo utari wahageze tube kumwe nanje ube kumwe n'inyishu media twarabahagejeje kugira ngo dushobore kurabira hamwe ibigiye bitandukanye n'ubukwe bwari bwitabwe n'abantu benshi cyane ariko umugoroba rero naho akavura kazi byashitse kakagwa ntikatubujije gukora ivyo twategekanije ariko Imana yaracanye umuco uraboneka turashobora kugera muri salle de réception nyuma yuko twatuvuye kuri Sainte Famille ku paroisse muri mu misa aho bari bagiye gusezeranira tukaja no gufata reka ndakubaciramwo tubanze turabe neza ukuntu vyagenze murabe neza cyane aba ni bamwe mu bamizisiye bari bahageze bakuta live bari bahageze kugira ngo nabo bashobore kudufasha hari mu mwanya rero yuko bariko barinjira muri sare aho bariko barinjira muri sare tuvuga duti ibintu birasa neza cyane murabona ko bari baberewe mbega babita abadofe n'abadofine ntumbaze hariho abantu okay rero ngo mubibona rero twari twageze mbe basha banze nume kugira ngo mubanze namwe mumve gato reka mbanze ndabahonye basabe bantu banje tugiye guharura DJ witegure kuri iyo ndirimbo DJ witegure kuri uwo muziki bagusavye babambere sizo mufatira umukasi hamwe murumwe meshoza ubu ntabwo yikorana ibintu murabikorana tu niko abivuga voilà turarura soyez attentifs cameraman rimwe kabiri gatatu wow amashiyani turamonga DJ na muzika yes sir
ni nyuma rero yaho mubona yuko ibirori vyari biremvye bahejeje kugira umugigwa wo kwinjira mu rugo rushasha, bahejeje kugira umugigwa wo kwinjira mu rugo rushasha, aho baciye bafata akanya ko kugenda kugira ngo bashobore gushika mu cicaro. Nkuko mubibona rero abantu bose bari biteguye, murabona ko vyari ibintu bibereye ijisho, abantu bose bari inzobera baraha, nta munyeshuri yararimwo, nta wigishwa yararimwo, abaraha bose wari umwanya wo gukatika kabisa, ukabona ati ibintu biraryoshe neza cyane. Reka ndababwira ati utahari yarahomvye, nico gituma nanje ndababwiye ati iyo ugiye ku rubanza hari abakubwira ngo uranzanira mwitaba, nico gituma nanje navuze ati nk'umukunzi w'Inyishu Media, nk'abakunzi b'Inyishu Media, reka ndabazaniye murabona ukuntu bakatika, sinzi ko muriko murabibona neza cyane, ibintu navyo bimeze neza cyane, aho umuziki wari wose, aho ibintu vyari vyose, aho twagiye duko ibirori vyagiye bimeze neza cyane. Ndabamenyesha yuko ibirori vyagenze neza cyane, atagasorobo na gatoyi kari karimwo, aho ibintu vyari bisa neza cyane. Aha rero hari mu kiringo cuko abantu bariko barafata ibibanza, umugeni yaramaze gushika, ibintu vyari vyiza cyane. Aba nabo mu kuryosha ibirori ntibari kuraba kuko nico cari cyabazanye nkuko mubibona kuryosha ibirori ivyo vyabo. Reka rero ndababwira ati bakunzi b'Inyishu Media bakumwe natwe kugira ngo tusangire uyu munezero, tuvuga duti Fabrice Kirangeni, ugire urugo rwiza, ugire ahubahwe, witwe umugabo mu bandi. Reka ndababwira ati ibintu rero birasa neza cyane nkuko mubibona, abitavye imanza bari benshi cyane. Aha hari mu mwanya rero wuko bariko baricara bafata ibibanza. Nyuma yaho abantu bari bamaze gufata ibibanza, habaye umwanya wo gusenga ku gisengesho, aho hacihaza umuntu arafasha mu isengesho, aravuga ati reka tubanze dushire mu maboko, twishire mu maboko y'Imana, kuko ivyo tugiye gukorera ngaha ni Imana yabidushikanye ko, reka tubanze dufata akanya. Ni nyuma yaho rero bahejeje gusenga, aho twaciye tufata akanya kugira ngo twumvirize abamizisiye nabo bariko baraducuraranya.
ni nyuma rero yo aba baririmbyi bari bahejeje kuvuga ati bashimira baririmba indirimbo yo guhayagiza umuvyeyi kuko bavuga ati umuvyeyi niwe muntu wenyene niwe muntu yatugejeje ku bivyiza vy'uyu munsi aho abantu bose bavuze ati kabisa turavyemeye twakomye amashi ibi n'ibindi vyagiye biba aho abafata gasoda bace baduha agatutu cyo twokwita agatutu twasangiye amasaka twatanguye gusangira amasaka twabaje gusangira amasaka ramene niko bavyita bamwe bamwe rero umwanya wo gufata gasoda kuri umwe wese gufata ibinyobwa byari bihari no kuri wombesha ko Brarudi yari yamenye ngaho no kuri ntiwari kuraba utari yahageze twovuga ko yarahombye kadasi novuga ko yarahombye abitavye bari benshi murabona nk'abakinyi b'amaresi nka FANNY LAVINE na Nohaske mu journaliste ni abantu benshi bari bagiye bahagira mita patient n'abandi benshi bari bahageze bagiye batandukanye nkuko muvyibonera namwe nkuko muvyibonera n'abantu benshi bagiye batandukanye bari bitavye ubukwe bwa Fabrice rero ibikagaragaza yuko ni uyu mugabo Ile de France nawe yafashe ya mbere mu gutweza abantu yarabatwengeje abantu kabisa ibintu biragenda neza cyane arabamarungu ibintu biragenda neza aho abantu bose biyumva baravuga ati kabisa twaje mu rubanza twaje mu bukwe twaje twisanga aho yagira cyane cyane igitege kiravyimbye abadame maze kubona igitege nikibonetse mugende ushoneshe model ushaka byose ni mu ndirimbo ukabona nakizanye kuwa mbere kuwa kabiri cara ku muryango yaje yashishwe utujako muri igitenge twambaza imana tugetse ayo murale patakizanye murugo ni tekinike n'ubuhinga uragerageza ibyo ubwira bigira ko mukebuke mukaganira imyaka murayimara batama beza burya wawe ndati kuvuga menshi siko kuyamara noneho ni nyuma yaho rero yaraheje kubatwenzaho amajambo yavuzwe yo gutanga inka aho nyuma yaho haciye hakurikira gutanga ubushimye ku bavyeyi bose uko bagiye batandukanye bakaba bagiye batanga ubushimwe bikaba vyagiye bigenda neza ico twokwita ubuganuke sinzi abandi babwita amakado uwo ni wo mwanya waciye ushikirwa abantu benshi baratanga amakado baratanga ubuganuke aho mama w'umukobwa nawe ne yaje gutanga akaganuke aravuga ati kabisa wewe uri umwana wanje nivyariye iriga sinogenda ntaguhaye akaganuke nanje ni hatari n'impanuro naguhaye ukuntu zari nyinshi bavuga rero vyishimo ni vyinshi barataza ubuganuke gushika naho hageraho uyu mukobwa aho arira amusozi tukayabona ariko twibaze ko yaririshijwe no kwishima cyane reka tububwira ati ni Fabrice rero yari yatugejeje ngaha bari kumwe na madamu wiwe aho yari umwe uyu munsi bakaba bari bagiye kuba ari benshi cyane aba n'abandi rero nyuma yuko abavyeyi bari yaje gutanga amakado aba n'abandi nabo bagiye batanga amakado abagiye batandukanye baratanze amakado benshi cyane ndabibutsa ko n'inyishu media nayo irimo
buri umwe wese asubira kwa ntawugayiwe akagenda arizitiza nyuma y'aho twari bahejeje gusenga kuko bavuze ati twari twiragiza Imana kare reka n'ubu dusubire twiragiza Imana. Reka mbashimire rero wowe wafashe akanya ukadukurikirana ndakubwira ati reka turyoherwane na Fabrice yateye intambwe. Uyu wari umwanya wo kujya kumuhana mu rugo kwa Fabrice aho byari biryoshe. Ndakubwira ati utakoze ibirori nk'ibi warahomvye. Reka mbashimire.